Ndasuriye ko hakaza ejo tubanywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kumunesha kuri yanyu mukundi jane imwe rudende ya Isange TV imunesha kuri bashikiriza makuru n'ibiganiro biba begezweho kandi biba byakura amatohoza muri migwi kirundi mu bisata bitandukanye nka politiki umutekano inkino iperereza hagati y'akazi na muntu mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose bariko baravuga ngaha mu kibano ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mweriwe bivanye naho muherereye iri riteka n'umunezero ntaga byusubira kubaha yambo abanywanyi ba Isange TV imbonesha kuri imwe rudende bashikiriza makuru n'ibiganiro biba begezweho kandi biba byakura amatohoza mu bisata bitandukanye ndabakengurukiye mwese muri mu micungararo igize igihugu cyacu c'u Burundi ndabakengurukiye abari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda Republika Iharanira Intwaro ya Kongo Uganda Tanzania Mozambique Zambia Zimbabwe ndetse n'ibindi bihugu byose bigize umugane wacu wa Afrika ntabashije kudondora mwese ndabakengurukiye kandi ndabahaye kaze ndakengurukiye kandi abadukurikira bari mu bihugu vya kurenga mu karere k'ibiyaga binini mwese ndabahaye kaze mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize muri iki gitondo n'amakuru azindutse avuga mu bisata bitandukanye nka politike ndetse no ngaha mu makungu nandi yose bazindutse avugwa mu mihingo itandukanye. Reka ngwe kaze rero mbanze ndanakwipfurize nimba utarafyonda sabone cyangwa partage manze ufyonde ko kugira uze urabuwa mbere kubona makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru rero agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi n'amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira mu gihe amatora yimirije ngaha mu gihugu cyacu Burundi ayabashinga amateka imigambwe itandukanye irabandanya kuyitegurira. Uhagarariye umugwi ujejwe amatora ngaha mu Burundi Prosper ntaho rwamiye avuga ko umugwi wa Seni wamaze gushirako intonde sabazo kwitabira ayo matora kandi avuga ko ngo amatora azogenda neza ndetse azoba mu mwidegemvyo. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD urongowe na Reverien Ndikuri yari we munyamabanga mukuru umugambwe nyene CNDD FDD uri ku butegetsi watangaje ko ngo wamaze kwitegurira amatora kandi ngo amatora wamaze kuyatsinda 100% ngo uko atawe bahanganye. Nimugihe kandi abatavuga rumwe n'umutegetsi bavuga ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD wabangamiye cyane ndetse ukanababoreza igufwa abatavuga rumwe nyene n'uwo mugambwe na cyane rero ahangaha tugaruka ku wari honorable agatorwa sa yarahagarariye umugambwe Seneri Nyankamugayo aho rero yamaze gukombozwa bivanye no kumugambwe CNDD FDD wamaze kumugambanira. Ubu ngubu umugambwe Seneri Nyankamugayo ukabura muswa girikishaka bikavuga ko rero President Evariste Ndayishimiye nawe yashize amaboko muri uwo mugambwe kugira ngo batembagaze wari urongoye uyu mugambwe ariwe honorable agatorwa sa. Ibi kandi biruko mu gihe icuka kibi kibandanye kwibonekeza mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD aho rero harimo haragaragaramo kunyinyurana hagati y'abategetsi bakomakomeye twavuga umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca ndetse n'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD nyene iteka Reverien Ndikuriyo aho rero bivugwa ko aba bose bariko baragambanira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye bashaka kumutembagaza ku butegetsi. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca bivuga ko yamaze guhindurirwa igisirikare ndetse mu minsi iheze kimuco abajejwe umutekano wiwe ndetse binavuga ko kwigenekerezo rya gatatu Rusama 2025 ngo bari bagiye gusaka mu rugo iwe nkuko byavugwaga nabegereye ngaho mu rugo kwa umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca. Nimugihe kandi umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD nyene iteka Reverien Ndikuriyo nawe yamaze kugabisha avuga ko President Evariste Ndayishimiye atazomwemerera kuzokwitoza mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Aho rero umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD yatanguye kwegeranya imbonera kurengo zizomufasha gucongera umutekano ndetse n'abasirikare bamwe akaba yaratanguye kubigisha gukoresha inkoho arafise ibifyo iby'inkona ibyo biswi by'inkona rero akaba navyo ariko ngarabitegura kuko ahimiriza abanyagihugu ngo kurungika abana babo mu gucungera umutekano w'igihugu. Reverien Ndikuriyo rero aranavuga ko avize umugambi ngo nawe kuzokwitoza mu matora yimirije muri mwaka wa 2027 nkuko bishikirizwa na bimwe mu bimenyesha makuru tuba atwegereye ngaho hirya no hino nyene mu makungu ya kure.
Ibi rero biravugwa ko kuri ubu umukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyiriteka Reverien Ndikuriye yamaze gutanguza icesi operation ngo y'abasirikare bamucungera ndetse ngo ari nabo bazomufasha gutembagaza intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibintu rero byasubiye irudubi vyahinyanywe gaha mu gihugu cacu c'u Burundi nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko abishikiriza. Mu yandi makuru rero nuko ngo hoba hari ibintu bitanu bizohinduka mu nteguro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2025 2026 ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amafaranga yahora atangwa azwi nka redevance administrative azova kuri 0.5% aje ku gice kimwe kwijana. Redevance administrative ni amahera umuntu atanga igihe yasabye service kanaka. Redevance informatique canke ikori ku bikoresho by'ubuhinga bwa none ryahora ririhwa impaka ngo rizorihishwa ibice 0 n'ibice 25% kuri buri declaration ikozwe. Azotangwa kandi ibice 0.5 ku umushahara umuntu ahembwa kugira asahirize no kuvuza abana aho nikora. Aho ni ukubahembwa ayisununuye, naho umushikiranganje w'ikigega ca leta atatomoye ingene angana. Ariko ututurorero tw'abantu umushikiranganje Nestor ntaho ntuye avuga ko ngo barabaronka uburyo bwisununuye. Abakora ku ma projet, aba mandateri politike abaronka amasoko ya leta. Yadabu ry'imiliyoni 50 kuri abo bose bazogerageza gushiramwo manyanga mu gutanga itagisi ku modoka container izoba igomba gupakurura itakurikije ayo ikigo OBR cayiharuriye. Uburusho kandi kubagura ifumbire buzokwiyongera bivanye n'ubushobozi bw'umuguzi. Ku mifuko umwe gushika kuri 5 bazoguma bariha ibice 33%, ku mifuko 6 gushika ku 10 bazoriha ku bice 39%, ku mifuko 11 gushika 16 bazoriha kuri ibice 44%, ku mifuko 16 kuduga bakazoriha ku bice 49%. Ivyo umushikiranganje acejwe ikiga ca leta Nestor Ntawantuye yabishikirije ari mu nama nshingamateka kwigenekerezo rya 2 Rusama 2025. Uburyo buzokwegeranywa hisunzwe integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2000 uza ni imiliyaridi 4,790, aho ayo azokoreshwa aharurwa mu miliyaridi 5,227. no kuvuga ko hari igihengeri kingana n'imiliyaridi 4,369 nk'uko bishikirizwa na Nestor Ntawantuye. Mwene makuru kandi miliyoni 100 z'amadolari ya chemin de fer Burundi ndetse n'imiliyaridi 14 zagenewe umuguseni. Amafaranga ava mu butare ni bimwe mu bibazo byabajijwe umushikiranganje w'ikiga ca leta Nestor Ntawantuye. Umushikiranganje umushingamateka Pafire Marayika avuga ko imiliyoni 100 z'amadolari y'ibarabara ry'indarayi ryohuje Burundi na Tanzania yasinywe mu nteguro. Ibarabara ryari gutangura kubakwa mu mwaka wa 2024. Mbega amafaranga ngo yoba yaragiye hehe? Amafaranga ava mu butare ko ngo bumva hagiye kwimburwa bwinshi, bemeze abanyagihugu ko bagiye kwiruhutsa. miliyaridi 14 zongewe umugwiseni kandi ngo secretary wa CNDD FDD yavuze ko amatora umugambwe CNDD FDD uzoyatsindisha na kwijana bisa n'ivyaheze. Ati
abo twahiganwa mwarabonye uko byagenze. Ayo 14 miliyaridi 14 nayiki atahubwo narya 68 miliyari yari kugabanywa nk'uko abandanya abishikiriza. Reka rero tube dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweho ku mwanisha kuri mukunda cyane mwe Rudende ya Isange TV.